Mbanje kuramutsa abantu muriko murakurikirana iki kiganiro. Kwizina nsanzwe numvikana ko nitwa Pitié Production. Abamenyereye cyane nsanzwe nariko ndakorera entertainment mu muziki nari mu ntara ya Kirundo commune Ntega. Niho nari nsanzwe ndiko ndakorera ibintu vyanje bijanye na production, nakora audio video. Ubu rero muri no misi nkabanje ngaha mu gisagara ca Bujumbura quartier Kanyosha. Nkaba ndiko ndakora umuziki muri studio Talent Records. Abafana biwanje basanzwe bazi ivyo nkora, bamaze kunsanga hano muri studio. Turakora ibishoboka, abo bari bakeneye gukorana na Pitié Production bahora bumva ivyo nkora, bakumva ndi mu Kirundo, bakumva umengano bandikure, bomenya yuko nabashikiriye. N'aba producteur bagenzanje bahora bashaka kuza tungo dufashanye ibijanye na muziki, mushobora kunsanga mu Kanyosha. Nashaka gutangariza kandi abafans biwanje yuko muri uno mwanya ndiko ndumvikana kuri iyi nimero ikurikira, ngomba ndababwire bashobora kuntora kuri 68 86 30 43. Iyo niyo nimero bashobora kumbona ko kuri WhatsApp no kuri Facebook. Mbo ndavuga yuko rero ibikorwa ngaha muri Talent Records biba biriko biragenda neza. Umwanya n'umwanya kubo bamaze kuza ngaha muri Talent Records baravyiyumviye, n'abataraza rero novuga ati karibu muze muri beshi cyane gose. Mu muziki naje nshushe cyane, naje ndabazaniye ibintu vyiza cyane mperuka gukura hanze, kuko nahora ndiko ndakorera production mu misi nko mu mwaka wa 2017 niho nahora muri Kampala ibugande, niho nariko ndakorera ibikorwa vyiwanje ndiko ndungura ubumenyi. Ubu rero nje nshushe, nje ndabazaniye ibintu biri special.